ese wewe ngaha niho waje kurira wewe canke wazimiye numva uriko uraruhukira izi mpuzu zawe ziranuka yewe wowe urafite n'amahera yo kugura ibintu ngaha mbe hano wabonye abantu bahazi oya wese nturi uwo kuzana kirazira umuntu asa nka wewe uriko uranukira nkuko hoza abakiriya banje bagasagura ngaha wewe unuka nkuko oya nukuri uriko uranukira arabugende uje uriko uranukira nukuri urabona ngene usa utoga hano twakira abantu ba VIP none ya VIP turagenda hariya nyene hariya hano nta bantu basuko baza nukuri uriko uranuka yari aranuka bosi aranuka ide ngene bosi wa okay. Urazi rero burya ikintu nariko ndaraba yuko bajya abantu banje ejo bose wabanditse uko nabona ari benshi cyane ariko ikintu kindyoheye akazi uriko uragakora neza cyane nukuri birandyohera kubona afise umuntu dukorana nkawe ibintu by'amateka cyane ndibaza byose narabishoboye akazi nagakoze neza kandi sinoreka kugakora kubera nibyo byanzanye wakontoreye ndibaza ko wasanze ari sawa ya kazi waragakoze neza cyane mbere je birandyoheye kubona atari iminsi myinshi uramara mu kazi ariko ukaba ubikora neza nk'uku uca ubandanya unamvirikiranira n'ibintu hari umuntu yari yambwiye yuko ankeneye mba nitabe hanze cangaruka ni ndakwizeye saba yuko ntahari uzoza uragerageza ukafasha abandi bakozi sibyo nta kibazo mbose akazi nzogerageza nzobishobora sawa we rero cyugenda ndazi ntiyabura abandi bakiriya bakeneye gende burarabura akora akazi turaza gusubira nta ngorane ndakwibarize tanti hajya mu isoko mwebwe iyo mudandaje murunguka urazi yuko jewe umubosi nkorera amfata nabi ntonda mu gatondo kare cyane
nkataha bwije. Ikindi mpembwa amafaranga make, biba bivanye n'ukuntu mukora ukabona murunguka. Umbwire ndonderere nzoze kwikorera, numva noca ndagaheba nkaza kwikorera ivy'iwanje. Kandi kweri wowe uvuga ngo amukorera ngo ukorera amahera makeya, twe mw'isoko iwacu uko dukora misi yose umunsi ndiko ndaraba twunguka 50,000 cyangwa tukanunguka n'amahera arenze 50,000. Uriko uravuga yuko ku mubosi wawe ukorera 30,000, je numva umengo n'amahera makeya cyane. Shaka ari bukweri uze iwacu mbona umenga niho turiko dukora, mbona umenga tuje imbere kubera amahera ukorera wowe ku kwezi n'amahera makeya cyane. Cyo mbona ndaguhaye karibu kweri kaze nzokwigisha ingene bigenda iwacu. Shama urakoze kweri kuncira gace, je nzokwiyizira nikorera ivy'iwanje nayo guma nkorera abandi kuko mubika amafaranga menshi ayo nkorera ku kwezi akaba ariyo mwunguka ku munsi. Shama nziyizira munyigisha kandi azi yuko mwisunike nzoba nabimenye. Yo tanti noneho bosi wanje arampamagaye ndewe, reka ngende bazi ko bosi wanje akaze sante kumvurira, tuzosubira nzokurondera kuri telefone. Shatanzi we sawa, wowe uraza kunyongera kuri telefone hama tuvugane hama nze ndakuvugisha ubuzima iwacu nyene barondera. Chasi Jesse na walino kweli hiyo maafu samino msingi na bora. Ndaburi akayi cyamenyereye mbira cyangwa harike usanga warahinduka hari akayi capati umbura umukazi sindireye cyufata we Ajenza ni akayi na akaje sinahindu. Namwe nawe bimeze gute cyane mufata Ego kweli je murabizi simindo kagusa kabari agacapati cyane agakate tunzanira agakate naka ndibaza kamati nta ibintu byirangije sawe nawo mazimisi mfata nabi adeshawe we style direct rero ndibaza reka nje kuzanira icyo cyayi n'umukate ndumva urashonje kubera ukuntu mbwira ndakwapfanyirize reka nyaruza gukwapfanyiriza Urazibwo ahane nakubwiye kuri bateka akayi neza akayi ko ngaka karyoshe. Sasa rero twe hari ukuntu twa twamenyereye hariya muri Asiatique naho nyene cyari cyaho kimeze neza cyane kabisa yo rero yo wakoze cyane kuri wakoze cyane kunzana ngo rero mu bisanzwe rega jewe ndakunda no gufungura ibyazo mugabe kishi cyaje mu gatondo cyo je kirambere ngira akamaro sana ariko rero kandi n'akayi kagiye cyane urazi ko uri na mushasha
Usaba nyine kuvuga ngaho urumira kaye hano tuvuga karyoshe uramubaza ujya mugenza arabizi. Ese wewe ngaha niho waje kurira wewe canke wazimiye numva uriko urandukira izi mpuzu zawe ziranuka yewe wowe urafite n'amahera yo kugura ibintu ngaha mbe hano wabonye abantu bahazi oya wese nturi uwo kuzana kirazira umuntu asa nka wewe uriko urandukira nko hoza abakiriya banje bagasagura ngaha wewe unuka nkuko oya nukuri uriko urandukira rabugende uje uriko urandukira nukuri urabona ngene usa hano twakira abantu ba VIP none ya VIP turagenda hariya nyene hariya hano nta bantu basuko baza ukuri kuranuka mbe umufisi iki ukuri baza ngo dufite iki wewe wari kuri hangaha ahubwo ntakonesha umwanya sha we ntaco mbona no kubwira kuko nta maheruzo yo kuri none waravye usanga naje ngaha ntazi yuko mfisa yo kuvuga naje nzi yuko ari mwiresto shandake ku muntu asa n'abataruje na fisi nukuri ukuntu uriko uranuka wowe urashobora kuja muri restaurant nuka nkuko nukira abandi bakiriya oya je sinogusereva wewe icyo kuntu umuntu asa nka wewe yabuze usa neza nk'abandi ariko wajunuka umwe nguvuye sinzi uvuye ku batwarete uvuye kugira iki sinzi ko ndabitahura neza Berine ko nagumye numva mushwana n'uwo muntu muriko mupfiye none dali urabona umuntu nk'uyu kweri ko yoza kurira ngaha uyanuka je numva ko aranukira nukuri dali je n'umuntu ariko aranukira je nta bantu narimenyereye ngaha ntabona narimenyereye bameze ukuntu kuri umuntu anuka sinzi yapfuye nawe ucubwira ngo ni yayaguvye sindavyumva neza Berine reka kuvuga umuntu aha yazanye amafaranga yinjiye mu restaurant azi yuko ari mu restaurant yazanye amafaranga umuntu ntagira amafaranga ngo nikubera aba yambaye neza we banza umubaza ibyo yifuza hama wahejeje gufungura uraheza umuhe fagitire urabe ko ataronka amafaranga yo kugura beri kwanza mugenda namwiyakira muratubabarira ujya mukobwa ni kameze yamafata abakiriya nabi si rya mbere afashe umukiriya nabi ariko je ntushobora kubakira neza hariyo icayi umukate n'icapati n'ibitunguru sinzi two mwaba mufata okay byiza mbe womenyera gira niho yarari mu mwanya gusa sinzi aho asimbiye okay munerefonere mumbwire yuko hari umuntu amukeneye ngenda mu telefone niwe nagira ndondere ku telefone hari umuntu yariko arakurondera umuntu yariko arandondera umukiriya ndondera cyane ikibazo cabaye bimeze gute ego n'umukiriya yariko arakurondera yicaye hajya muri salo
umuntu w'umutamu. cyane sawa reka ngende ndabe nta kibazo reka ngende ndabe gusa nibaze ko ibindi bintu byose bimeze neza. Ibindi bintu bimeze neza nta ngorane. Okay aho ni sawa we reka mwinjire ndamurara. Boss none boss byagenze gute ko waje umeze uku utahora unangendera ugacyumvita sigitinze ibintu birahinduka ibintu byarahindutse sinabimenya Boss ni sawa nyine ubu ndabyo nari sawa niko igenda abona si sawa kwe nije ko mbona ko ndakoze ariko cyuka nakubona kibona wahindutse bire iko birantangaza bose haba ikibazo nyabaki ikibazo nyabaki mbe nakubaze kwana ngaho ukoresha abakozi bangana abakozi so gadufite abakozi 8 harimo batatu bakorera mu gikoni harimo na babiri bakora amasuku harimo n'umunyezamu hamwe n'abandi bakobwa babiri basereva ngaha bifite abakozi 8. Okay mamagarira abo basereva babiri abo bakobwa basereva bose none ukeneye bagusereva ari babiri cyane cyane sawa ariko reka nabahamagare nta ngorane. Icyo twari twakira amafaranga menshi none reka hari dimanche kuri cyane hari abakiriya benshi cyane rwose niyo mpamvu twakira amahera menshi amukuru ha general mushikwe Darren ndakubaza ninde yakiriye ujya muntu warumbwiye kora ninde yamwakiriye? Belinda niwe yamwakiriye nani yamwakiriye neza rero ujyana mumenya gutasa kurya cyo kirabona ko no musereva je urazi ina nuko genda wamegeye neza aho urabona ngena nuko cyo cyasi no muha pe nta umva nigwe yonsaba ibintu byangahe ntavyo no muha urabona ngena yarasi aranuka yambaye ibintu bicafuye byatse bakuze none twiko cyatuvugani hano na ha VIP na ha VIP sawa kuza ntare bo yari aranuka bosi aranuka ngene bosi waje jera ngene bosi jera no kundo ya sinobyemera no kubera iki yaje yambaye kujya ari bosi je manager ndako karaheze jera oyagira no kuri ngizi kuri ngene bosi cyangwa uri kurambesha Belinda urankwegera Belinda ujya ni bosi kandi umenye yuko akaze gusumba abandi bantu bose bubizi nene gamana akazi nyine nacyo karamperanye atari ukwezi turakora rero umvirize Belinda ureke kwigira ibyo wigira nta kintu na kimwe ntakwigishije ngaha arambwiye ngo ndabahamagara oya cyane kurya nsabira ikigombo ntaramushika imbere no kwinda gusabyegera cyo nsabira ikigombo ntaramushika imbere ndagira ngo umuntu cyagenda avuga ngo kurazira amavuta nigenda yikurira none gira kweka umviriza Belinda nta bintu byo gusabira ikigombo wewe ngo tugende twumvirize ibyatubwiye nta kindi rero nimuze tugende ingo ni muzi boss ngaba nabashikanira bazanye ndibaza ko ari abanyene nabonye boss maze nibarize ikintu kimwe kuko we ni watuyaga we aha mu kwakira abakiriye mwisungiki mwakira umeze kuke mufatira kugira mwakira urumva rero nkeneye uzigurire neza ukuntu ufata abakiriye ngaha nicyo shaka boss ni kuri twebwe ngaha abakiriya tubafata neza kandi nibaze mu bakozi banje nta muntu n'umwe yigera aduza igiciro twebwe ibiciro uko wabishinze kujya nyene kandi iyo umuntu aje wari wese turamwakira nta n'umuntu n'umwe aratugora ngo aze atanafise n'amahera kuri kwera imbere naho twagize ibintu bya VIP je mbona abantu baranabikunze abakiriya turabaronka cyane ni byiza ko muronka abakiriya
be none wewe ibyabaye wowe wabimenya mbwiye yuko mu kwakira abakiriya mutaraba ngo ukuntu bose mubakira neza ivyo uriko urambwira abo bakozi bawe bose niko babikora cyangwa ni ubikora wenyine? jewe niko ndabikora kandi nabo abakozi banje sanzwe dukorana ndazi yuko ariko babikora, kiretse nimba hari aho bimaze kugorana sinzi, ariko nibaze ko niko babikora kuko niko nabigishije. Ivyo numvise ambwiye nawe we niko ubikora wewe? Mbere ndamwishyurire buri ntwari bose. None ukagira uronka ibyo wishyura ubu bikuraho n'ibyo wakora, ahubwo kimwe gusa sinovuga ngo ndabaye impanuro utarimo, reka ndazibahe muri kumwe mwese kuko mu mwanya ntuzobukira ingaha. So mbo kera ngaha turi mu kazi kandi aka kazi dukora niko katubeshekera, turi ngaha kubera abakiriya. Nta kamaro ko gusuzugura umukiriye wowe wambaye nabi nguranuka nguragira, ubwo tubayeho kubera nabo bakabaho kubera ari ibyo tubafasha, mugabo twe bafitiye akamaro kanini. Urabyumva? Ikintu gihari rero, umukobwa sinze ngaruke ndamusanga, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo bose abakozi ufise ubigisha umwino bafata abakiriye neza. Urabyumva? Wewe sinovuga ngo uragiye kuko wowe nta atari aka gaciye mu byo tumaze gukora na byose byari sawa. Ubigishe bose ubanure umwino bafata abakiriye bakabana cyangwa kwa sawa ndigiri. Bosi sawa turi kumwe. Uwo mugabo na mbero ikindi nanibagiye, nta mwambaro w'akazi uriho, nta niforume wabahaye, watumye kidakwiye hindukira turabimuki. Nene ubona nuko wewe umukiriya aravuga ati uyu akorera hano, ibyo byose urarabikosora inzoga ruzaga imeze kuriye wese aho nukuri ko Imana nagenda hasi. Reka tubiregereshe tuvyavuze imodoka. Yaza muri kigongo ndakwe n'icyaje ukutije cyaje ndakwe kandi umusabira kigongo n'ukuri sizosubira gufata abakiriya nawe. Kandi umusabira kigongo ndakwingiza najaje cy'amabuti kwageze n'imenya n'ikura byose. Nukwita kwingize basijeho ame masoko yanyuma nukwita kwingize ndakwe. Mviriza mbere. Jenga hana kintu na kimwe ufise no ujya tuze abavuzi, ahubwo gusa ikintu nza kugufasha ndaguharurira iminsi wari umaze gukora, ndaguhe amafaranga bikwiriye. Ibisigara kwakwanya unyaragase ugende utekere, ntava nagaruka nkagusanga ngahana ngiye mpapfe ndagukurikira kwakwanya, kandi unyihanganire igisije unyihanganire ngo twigire. Reka narusha Yo,